Nongeye kubaha mwiriwe na mwaramutse bakunzi ba Fleury Podcast TV aho muherereye hose ndizera ko muguwe neza nkuko bisanzwe imbere ya kamera ni wa musesanguzi wanyu Fleury le Patriote. Duherukana mu misi ibiri ishize aho nakoze ikiganiro ca live tutari comfortable, twari mu gikorwa kidasanzwe, twari twavuye mu ntara nziza cyane ya Bujumbura tugana iyindi ntara ntashatse kuvuga kuko ibikorwa twari turimwo byari ibikorwa novuga ati bitaragera ko tubishira ku mugaragaro. Kijya gihe rero gene ko ndakora live narababwiye ko nzokora ikiganiro kirambuye ku makuru ariko aravugwa gushika no munsi, ariko aravugwaho cyane. Aya makuru nayo sayandi kandi aya makuru agira ko ahanura abarundi bariko barakoreshwa, bariko barahendwa, birangira babaye nka serviette umuntu atora akayihanaguza indugumba canke akayihanaguza ikirato agaca yisiga hasi akayicako ayihonyanga. Ati rero bimeze gute? Ndabwira ikigaba canje n'icundi cumvireho. Rabe twese twaramumenye, benshi bagiye baramuvuga ko amajambo atandukanye, surtout muri iki gihe mu gihugu cy'u Rwanda hoho nagahomera bunwa ku majambo bariko baramuvugako. Rabe baca umugani mu Kirundi bati Satani arakubesha mugakorana byarangira akaguseka, kandi sakirimi kibi yatanze umurozi gupfa. Ibi rero ndabivuga kuri Rabe, no ndabivuga kuri Chimamanda, nkabivuga no ku bandi barundi bariko barahendwa. Agaciro kawe kagaragara mu gihe uri kurakora ivyo bikorwa bashaka, mugo babonye ko atakamaro ukibamariye baca bagukorera bino bakoreye Rabe. Amakuru ariko aravugwa kuri Rabe bako barayegeka kuri leta y'igihugu cy'u Burundi, bakayegeka cyane cyane ku iperereza ry'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ngo Rabe yoba yarashimutswe n'iperereza ry'igihugu cy'u Burundi. Aha ku gace kamwe ndashoye kuvuga ati nimba vy'ukuri iperereza ry'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi rigeze ku rwego rishobora kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda, nka kurya umuntu yinjira ataco yinona, bagaterura umuntu bakamukura i Kigali kuko Rabe yabi Kigali, bijya biganiro vyose yakora coza leta y'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi yabikorera mu Rwanda mu muji wa Kigali hagati. Ugacumbwira ko iperereza ry'u Burundi ryagiye rimusanga i Kigali riramuterura riramurenganisha, bijya bice vyose zijya ntara zihana imbibe gushika bamushikana mu Burundi. Co bari gikorwa kidasanzwe cyane, yo baramateka ageretse ku yandi ku ruhande rw'iperereza ry'igihugu cy'u Burundi. Ahandi naho byoba ari ibara, byoba bitwengeje cyane, byoba biteye n'isoni ku ruhande rw'u Rwanda, aho birirwa bararirimba ubudahumeka bavuga bati u Rwanda oye, u Rwanda rurakomeye, u Rwanda rusumba Burundi vyinshi, u Rwanda rusumba Burundi satellite, u Rwanda rusumba Burundi amadrone, u Rwanda rusumba Burundi ngo amakamera, ngo bavuga ngo imihanda ngo kumabarabara hose hari amakamera, ku maboda, ku migration, kumbibe hose huzuye amakamera. Hagacabujamo kabaza rero nimba uko mubivuga mu mama mubiririmba ariko biri atari kwa kundi kwishira hejuru mwama mwisimbagiza musimbagiza icapfuye, nimba vy'ukuri ariko biri, uyu mugabo Rabini yoba yanyurujwe gute n'iperereza ry'u Burundi bamukuye mu gisagara hagati ca Kigali? Aho niho hari point d'interrogation. Aho rero ncangaruka nkavuga ati abarundi ntimusye byose mwibaza ngo turabagabo, nimba vy'ukuri iperereza ry'u Burundi ryabikoze uko twoba turabagabo canke bimeze uko nakuriya. Jewe ndahamya neza ko kano birashoboka ku ruhande rumwe ko vyoba vyarakozwe, mugabo bikaba bitakozwe kumbure n'iperereza canke ugasanga ni yindi mikino bariko barashaka gukina. Uruhande rumwe ndavuga ku bijanye na Kagame. Kagame ni umuntu twese dusanzwe tuzi ko ari umuntu w'umugome. Sinzi ko mu kumwita iryo zina bari barashatse kuvuga Kagome, hama akuze cara rihindukiza aca yita Kagame. Kagame nta muntu numwe bakoranye deal, nta muntu numwe bakoranye mission, nta muntu numwe Kagame yatumye akamugamburukira vyarangiye amahoro. Ndahera ku muwate wiwe, ndahera kuri Kanyumba Nyamwasa bakoranye mu guhabuza canke mu gusesa amaraso canke mu gushika ku byo bashitse ko ubu Kanyumba Nyamwasa bayicaye i Kigali muri FPR Inkotanyi, nawe asokoza ikoti akagorora ikoti agashaka ko karavati, akaba umuntu nk'abandi, umunyarwanda nk'abandi, yagwanye ku ruhande rwa Kagame ariko vyarangiye ahunze. Raba ba Jonathan
Jonathan ari muri Afrique du Sud n'abandi benshi bari mu Bwongereza n'ahandi henshi aguma kurikira gushika yice. Harabaye haya amasumu, warabonye na Are mukuru arinda yaramwicaye iruhande, yaramwiyegereje amuhejeje kumukoresha, avuga ati wewe wari bruyo, aca aramusubiriza. Rero leta ya Kagame hamwe na abamufasha kurongora bose u Rwanda bahurikiye mu gatsiko ka FPR Inkotanyi, zirya n'inkozi z'ikibi nkuko vyama vyavuzwe, nkuko abanyarwanda benshi, uko je ndi n'umurundi ndabivuze mwo kwibazana ugufuha, mwo bivugana ishavu, mwo kwibazana ijaruzi, ariko reka tutanga uburorero twogeye ku banyarwanda ubwabo. Abanyarwanda ubwabo bari mu nkotanyi bahunze inkotanyi, abanyarwanda ubwabo bari mu nkotanyi bishwe n'inkotanyi, abanyarwanda ubwabo bariko barafatwa bacunwa bufuni na buhoro n'umuntu basangiye akabi n'akabibi mu rugamba. Rero Kagame nta merci yiwe, merci ya Kagame ni iyi nyene. Ubu Rabini ni mwasubira kumubona muze mushima amahoro, muze mushima Imana, mvuga ati uvuye mu vyara vya Paul Kagame, sinzi ngira yakuriye uramuhagama, arakudashwe kumbure yagufunguye umutera isesemwe ryinshi arakuvomisa. Rabin akaba ari muzima muze mushime, ariko Rabin je ndakekeranya ko yishwe na FPR Inkotanyi inyuma yaho bamubwiye vyinshi avuga ku gihugu c'u Burundi, acoza sirtu umukuru w'igihugu, umugambwe CNDD-FDD, agacoza n'indongozi zose zihurikiye muri no leta ihari, gushika naho atangura kuza arahengama canke abivuga nkuko babimutumye. Yaravuze ubuyoya muvuga nabi, ari mu yomba wiwe niba atari sinzi ngene babivuga bigenda birahekerana, ariko nagenda atangara cyane ukungene agenda aravuga bagenzi we ngo nuko yageze mu gihugu kibanyi c'u Rwanda hakurya ya Kanyaru. Iye ivyemeza nibihe. Rabe yahora muri Mozambique, habaye imyaka myinshi cyane. Rabe yahamagawe na Kagame, yamurihiye itike y'indege, amurihira visa, ibintu byose bisabwa kugira ashike mu Rwanda arabimurihira, amuha nahaba, aca muha kamera, baratsa bavuga ati ku karimi kawe, kuko bigaragara ko ufise bike uzi ku gihugu c'u Burundi, kuko Rabe yarakoze amateka mabi cyane ku gihugu c'u Burundi. Ingo rero wiratrape hanyuma tugushiremo inoti. Rabe kubera gukunda amafaranga n'akarimi kiwe ararabaguza, aratuka indongozi z'igihugu cacu ciza cyo Burundi, arazambika ibara, arambika ibara igihugu c'u Burundi. Hamwe umurundi wese yumva ivyo Rabe avuga akavuga ati nimba igihugu c'u Burundi kimeze uko kigeza hatemba. Pourtant turabarundi tukibamwo, utureresi duto wavyo bita ama video n'abarundi bari mu Burundi. Noje sindi mu Burundi, mubona mbaye iki? Ejo turababwira ati mwisunza amajambo bagenda baravuga ivyo bikoresho vya Paul Kagame na FPR Inkotanyi, nta murundi yosubira kugaruka mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Niho rero ngenda mvunirako akagohe ko navuze ati mbwire gito canje n'icundi cumvireho. Ndiko ndabwira Chimamanda, ndiko ndabwira n'abandi bantu bose Kagame akoresha. Chimamanda wabonye mwene wanyu Rabini akarimi kiwe vyarangiye kagiye muri silent mode. Na wewe ejo canke hirya ejo ni ushikiriyo. Hari ikindi kigabo c'igikongomani bahenze bacita ngo ni Kinyarwanda naco kija ngaho kiravyemera. Ni kigabo citwa Cikasuku. Mugabo gasanga kiko cirehera nino meza. Mugabo gasanga kiko kirigereka ku bagabo barebare, abagabo novuga ati bibigatanya kukubura indero gusa ku karimi akarimi yamejeje. Aho rero ngo nuko Kagame yamurungitse mu gihugu ca Canada kuba maneko. Hariya ari Kasuku ngo ni maneko yegeranya amafaranga y'abantu, ngo n'ubwesiko bwinshi cyane bwa Kasuku. Nzobakorera ikiganiro ndamubamenyesha Kasuku ninde, kuko mwe murabona bijya avuga mukibaza ngo nukubura indero bisanzwe. Kasuku n'abavyeyi biwe baramukaravye. Kasuku kwanza ngo yumvikana na nyina kubera ibintu amuha, sino abavyeyi baramukaravye. Se yamubwiye ati ntuzonagaruke iwanje witwa ko uri umwana wiwanje udahevye ivyo bintu urimwo. Kasuku abatamuzi ni wawo ndakunda gutuka sirtu umukuru w'igihugu n'umudamu wiwe cane kenshi akunda gutuka abo. Yaratutse n'umuntu porte parole, yaratutse atuka indongozi zo hejuru cane, azibeshera azambika ibara kugira gusa abarundi banki igihugu, abarundi bari mu makungu canke abandi bantu bose bumva ururimi rw'ikirundi canke rw'ikinyarwanda banki igihugu c'u Burundi n'indongozi zihari ubu. Rero ivya Rabine nta kuntu wosigura ko Rabe ngo bamufashe aje mu Kirundo. Umbizi nkinamico yageze mu Kirundo, Rabe arazi ko yavyonze muri 2015, ari mu mugwi wakubise kudeta biranka.
Rabini amabi yagirizwa mu gihugu c'u Burundi ni menshi cane. Uyo murabe ukoresheje ubwenge yoza gute nako kagwi k'abantu batanu bavuga ngo bafatanwe ngo bageze mu Burundi ngo za Kirundo rimba ari za Muyinga ngo barafashwe. Yoba yaraje mu Burundi gukora iki? Noho naje camvuga ati aha ni entre guillemets. Boba barabonye ko na mission ya Karimi yayirangije ahubwo ja mu Burundi rero urabukungene mucengetera mugira ibisigaye kugira turabukungene tubavyonga. Ni ibintu umuntu aca guma yiyumvira ugasanga agumye mu point d'interrogation menshi ariko Rabe ubu abanyarwanda kubera bamuhaze inkotanyi zavuze ati bwa bumedia nama nababwiye bw'ubudumbidumbi bwavuka Kagame yabwiye ati gende mumushire ku karubanda gende muvuge ko yari maneko w'igihugu c'u Burundi hano gende muvuge ko yakarashinga umutwe w'iterabwoba n'inkozi z'ibibi karageranya abarundi bari no batandukanye kugira batangure kudurumbanya igihugu c'u Rwanda amaze kubona ko ngo bimunaniye ngo acataha iwabo yakigwa n'igihugu c'u Burundi mberabe uravye amajambo yavuze ukoresheje ubwenge uravye n'ivyo yakora n'ivyo yavuga urya n'umuntu kweri yokorana na leta ihari urya n'umuntu yokorana no mu Rundi wewe wese hama gataha mu gihugu bivanye n'amajambo yavuze wotuka umukuru w'igihugu nyene cubahiro Evariste Ndayishimiye kurya ukavuga ko utashe ukavuga ko usobotse ugarutse mu gihugu c'u Burundi ndibaza ko dukoresheje ubwenge bw'iwacu abarundi n'abanyarwanda canke n'abandi bose bagize amahirwe yo kumva runo rurimi dukoresha kino abari kinyoma cambaye ubusa izi strategie rero bakoresha nibamenye ko abantu babamenye bazohimba ikinyoma tukimoreke bazozana umwijima tuwushiremwo umuco kandi ndibaza ko batazonesha abarundi kuko intambara y'amasasu yarabananiye ubu hageze mu ntambara ya Karimi abarundi twari tusanzwe turi abantu bahoze ariko twarabonye ko batuvogereye cane gushika naho batangura kuza baratuka abantu ku mazina basibura umuntu bakamugira ikiganiro ku mateleviziyo nk'atanu atandatu bamuhejeje bagafata uyundi turabona ko uko ari kurengera kwa cane kuko hari umuntu ushoboye kuvuga ati uyu abivuze kubera ishavu canke gufuha canke abivuze kugira yinezereze bijya bita ku entertaininga ariko bo babivugana inzigo n'ishari no guteranya no gukuza injyane mu barundi bafatiye kuri bwa bugwi bwabajya abantu bagerageje guhirika ubutegetsi mu 2015 ubu baba mu Rwanda ngira ko ndababwira ati abarundi baba mu Rwanda babayeho nabi cane naho bitabiriye kugumuka ngo bakureho leta yari ihari ico gihe ya nyakwigendera Petero Nkurunziza bikabata ko w'amazi babayeho cane mu makambi aho bivugwa ko atanu umuhungu apima ibiro 200 canke umuhungu ajya bugashika umuhungu w'ikigatanya canke umupapa afise inguvu ashoboye guterura karashi canke ashoboye kwikorera isanduku y'amasasu akibarizwa mu ikambi y'impunzi hasigayeyo abatama binjebejebe nta muntu w'umusore canke umuntu w'inguvu agisigaye mu ikambi y'Imahama canke irindi kambi riherere mu gihugu c'u Rwanda ryahungiyemwo abarundi bitwa ko boba barahunze ariko twe tuzi neza ko bakiriwe n'igihugu c'u Rwanda inyuma yaho bananiriwe gutembagaza ubutegetsi bwari buhari ico gihe abo nabo murazi ko benshi bahisemwo guhendwa bagacika ifumbire mu gihugu kibanyi ca Kongo abandi nabo babahenza ngo bagiye muri Red Tabara ikintu gushika no munsi ntemera ikintu gushika no munsi benshi batariko baratahura neza ukungene gikora ukuntu gishika abarundi gushika no munsi bitabiriye imikino batazi bakaja mu rutonde rw'abandi batangura kuregreta no kuyicuza bitagishoboka aho na leta y'igihugu c'u Burundi n'indongozi zivuga ati mwa barundi mwe ni mutahe ntaco tubashaka ko liste bloquera hari n'abantu batarenga 30 abasigaye taha bikanka kwera barazi twashize duturiye inzu ya naka twasize twishe umuhungu wa naka twasize duteye turashe abapolisi twashize tugize ukuntu hari ibindi bintu biyotsa ubwabo kumbure byo babituma bataza ariko ikintu nyamukuru gituma bataza narakibabwiye n'ubundi akibasubiriyemwo Kagame yabagize deal yabagize bouclier Kagame akamisha zijya mpunzi z'abarundi ziri muri ajya makambi bamwe aho yaba profise nka Mendevre canke nk'abasirikare batuma ku rugamba cane muheruka kubona n'urutonde rw'abasoda harimwo abakecuru harimwo nyina wa Kabarebe harimwo bibi wa Yani Kagame harimwo n'abandi banyokuru n'abasokuru benshi aho babashize ku murongo w'urugamba ngo bagiye kugwanira ngo agateka gushika no munsi tudatahura aho bo baja kwirondereramwo FDLR rero tukaba tuzi ko ari amabuye y'agaciro oro n'ibindi bitandukanye rero ngirageje kuvunagura Rabine
mwari muzi mwahora mubona cane ku mbonesha kure ahora yitwa Gasaro, ndibuka ko nayibwize kubibabwira akorana n'uwundi mutipe yitwa Marshal, kandi mugiye mukarabana Marshal ubwiwe yaramaze gutahura ko umengo yarahenzwe, ubu nta majambo menshi ariko aravuga, umengo aramaze n'igihe adakora ibiganiro, naho nyene yageragejwe gutega ubwoba ngo avuge kuri Rabin yemeza ko nuko bwari babanye. Urabona ko Rabin na Marshal bari abantu bari hagufi, yaramufise kamakenga, hari ibintu atamubona ko neza kugira bamwambike neza ibara Rabin ko yari maneko, kumbure naho azoba yarapfuye ejo hirya ejo yishwe na leta ya Paul Kagame, bwashoye kuvuga ati twamwishe canke vyagenze uko kubera twamufashe nka maneko, yagirizwa ivyaha ibi n'ibi na biriya. Nico gituma uno munsi uwahora ari umukozi wabo ashimisha leta y'u Rwanda, uno munsi yabaye imbwebwe, yabaye umurozi, yabaye umwicanyi, yabaye ivyose bako baramwita, yabaye maneko ateye ubwoba, kandi umuntu yarahagarariye umutekano muke mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Rero nama ndakubwira ati muheza guhemuka ibigori bigaca bigira iki, bigaca vyera. Barundi kazi rero musanzwe mukurikirana Fleury Podcast TV, ndabakengurukira mwe mwamaze kugira subscribe canke s'abone, mwamaze kuba abanywanyi nyezi na ba Fleury Podcast TV, ndabashimira cyane. Namwe muba mfatiye ikiganiro hagati canke baca bashikiriye bahaye link canke riye babagiriye partage, ndabakengurukiye. Namwe mugifashe kigeze hano nyene mugifatiye, mwibuke kugenda mugize sabone kugira undi munsi twakora ikiganiro nk'iki canke kijanye n'umutekano w'igihugu ciza c'u Burundi, muzobibone tukigishirako, namwe mutangurane natwe. Hama dukomeze kwagura umuryango wa Fleury Podcast TV, murare ahajyana. Ciao ciao.